sogokuru twaganiriye na nyogokuru umurundi kazi n'uwo gusaba umurundi kazi n'uwo gukuya umurundi kazi n'uwo gusasa umurundi kazi n'uwo gusya n'uwo kuvoma niyibambewe sogokuru niyibambewe nyogokuru niyibambewe sivyo gusa aribaruka karera ibibondo ararima akagwiza umwimbu arigisha arabura arategeka araserukira igihugu araremesha urugo n'ikibano. Ndabahaye ikaze rero kuri Tuyagire Vanessa nk'uko mubibona aha ni umwimbu kwimbura umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari bagiye kwimbura imirima ibirayi canke ibiraya. Murazi mwese yuko mu bihe igihe c'inzara mu Burundi n'ibintu bizwi kuva kera kuva nko mu kwezi kw'icumi haba hari inzara ariko kuri Noel ikagenda igasa n'iheze abantu bariko barigira iminsi mikuru. Umunsi mukuru ugiheze umunsi w'umwaka mushasha wa bonane ukavamwo haca haka inzara kabisa ikaka. Ni ibintu bimenyerewe kubera ko mu Burundi ntabwo abarundi nyene ibintu vyo ko ekonomiza kugira ekonomi ukamenya ati indyo duke utunatunda tubikire ejo ivyo bintu mu Barundi nta biturimwo. Hageze igihe cy'umunsi mukuru turasesagura ugasanga n'iryo twavunditse turarivunduruye. Abarundi rero bari bamaze iminsi bataka inzara ibintu vyari vyazimvye cane ariko ntabwo aya mezi ukwa mbere ukwa kabiri kugeza no mu kwa gatatu mu ntango ntabwo aba ari intuzeye ntabwo n'ibintu biba bizwi mu ncamake n'ibintu benshi baba bamenyereye. Gusa ikibazo ibi bintu ko ari ibintu bimaze igihe kinini bizwi abantu bakama bazi ngo ameza yabakomeye abarundi tuzogeza ryari kubibandanya canke ni ryari tuzovuga ati ibi bintu enough is enough ntavyo twobandanya dukora tubihagarike. Ni ryari tuzotangura kuvuga ati iyi nzara yo mu kwezi kw'icumi na kabiri ukwa mbere ukwa kabiri hafi amezi ane mu ncamake inzara y'aya mezi yama iturindagiza itumara amaza canke sinzi ko nobivuga idutuma gusaba n'uwo tutosavye tuzoyihagarika gute? Icyo nico kintu dukwiye kwiyumvira kuko mu gihe tuba turindiriye ibirimwa iyo twatomboye imvura ntibihitane iyo nzara yamihari. Ariko hari vyinshi je mbona dukwiye gukora. Abarundi n'abarundi kazi turakwiye gutangura kuva inyuma y'ibintu biyita ngo imisi mikuru itagira imvo n'imvano hakagira gatoyi ngo nkoze umunsi mukuru akandi ngo nkoze umunsi mukuru cyane cyane nk'abari mu Burundi ku Noel ngo ni ngombwa urumva bakumva yuko ni ngombwa ku Noel ndonka amahera nguri birato nguri impuzu nshasha nambika umugore nambika abana. Ariko ivyo vyose bakibagira yuko hariho amezi aje mabi ivyo bakavyirengagiza ugasanga umuntu arafise impuzu ngo ntazo no kwambarizi ngo ni ngombwa ngo ndonke impuzu nziza. Ugasanga aba hagati y'abagabo hari competition ngo uyu mwaka ni ngombwa ngurira umugore impuzu imezuko kandi arazi mu mezi ari imbere aje na mezi akaze mugaba kumva mu mutwe wiwe yuko competition ari ngombwa aronke impuzu y'agaciro agurira uwo mugore wiwe izimvye. Hanyuma umugore nawe abagore ugasanga ni competition ngo umwaka turabuzo kwambikwe impuzu zimvye. Ivyo ni ibintu dukwiye kuva inyuma kuko inzara hari haheze igihe haca ku makuru bavuga yuko ibiciro vy'inga vyaraduze kugeza naho n'ibijumbu biduga ibiciro. Mu Burundi rero urinze ubona ikijumbu kiduza igiciro cumenya ko ibindi vyose biba vyamaze kuba amazi. Rero dukwiye gutangura kwiga ukuntu kuziganya ibintu vyacu tutitaye ngo ku mezi tutitaye ihiganwa tukarivamwo.
ibintu vyo kwama ngo twambare tunwe cyane turya indya nyinshi muri iyo misi mikuru, ariko twibagire yuko ivyo twakoresheje mu mezi 3, 4, 5 twabikoreshereza icarimwe. Iryo ni sesagura kandi ingeso yuko abarundi bamwe na bamwe babayeho muri competition. Umugore kanaka kuraba ivyo mu rugo rwiwe n'uburyo ubutunzi bwo mu rugo rwiwe bwifashe, ngo namukanaka ngo yambaye uko. Uwo mukanaka ntumurabe, na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mukanaka uvuga umugabo we ashoboye kuba akora ahantu ashobora kuja kuvyiba bigakunda. Uwo mukanaka uvuga ashobora kuba yaramaze imyaka azigamya atanavyivye, mugabo akaba yariziganirije. Ntushobora rero kurabira ku wundi ngo namukanaka ngo kweri ngo mpebe nsumbwe na banaka. Abo banaka muba murabirako, ntukubakire urugo rwawe kurabira kuri banaka, kuko abo banaka ntimurarana. Urugo bumva ivyo bakubwira, ibibera indani ntavyuzi. Niyo ngorane abarundi n'abarundi kazi dufise, ugasanga harimo indani aka competition kihishije, bakagomba guhiganwa ngo namukanaka yambiswe ngo nanje nyambika, ngo banze muraba ubutunzi bwanyu kugira ngo inzara tuyirinde. Ayo mezi y'inzara twame tuyirinda. Abakera aya mezi ntacyo yayigera babwira, bari bifitiye ibihitira bahitiranya mu bigega vyabo, indya zabo zikashobora kumara n'imyaka 2, 3. Uno munsi ivyo mwita ibihitira canke ibigugu mubikuye nta bihari. Uno munsi umuntu ararima, utwarimye akaturya kagaca utunda dushora arondera ayo mahera nyene yo gukuramwo ivyo bintu, bikaba biraheze. Ya mahera rero yaboneka kuyagera bikananirana. Rero barundi kazi, aya mezi y'inzara twiyigishe kudasesagura. Abagore twige kwambara impuzu nke, apana aho usanga umuntu afise nk'imyambaro 10 mu nzu. Iyo myambaro 10 ntiyambara misi yose. Mugabo kumva yuko ko kuri Noel buri bonane wame ugereka kundi mwambaro, uko nugusesagura. Hari ibindi bintu vyinshi ayo mahera tukoresha mu bintu vy'imyambarire twoyakoreshamwo. Ku misi mikuru ngo ni ngombwa ngo indya zizimvye, ni ngombwa nywe ibintu bizimvye. Ivyo bintu vyose ni kutangura kwiyigisha kuvyirengagiza, guko umunsi umwe usumbwa n'imisi 1000. Ntushobora gufata umunsi umwe ukabishe amezi 4, amezi 3 ari imbere wishwe n'inzara, hanyuma ngo uvuge ngo hari ibintu rimwe. Rero kutezwa imbere nkuko nama mvuga, kugira ngo dutangure kwiteza imbere, nukuza turaraba impande n'impande amahera yacu ivyo tuyagura, ivyo ukuntu tuyasesagura, uburyo tuyakoresha mu bintu bitagira kamaro. Abo tuyaha ngo nuko ngo bafise akarimi karekare baduhendagije ibinabiriya, ibintu tubiguzemwo. Mbega iyo mpuzu ushaka irakenewe vy'ukuri ugenda gusa? Ico kirato ushaka ni kirato gikenewe vy'ukuri? Nukubera ikindi ukagura ibikenewe, necessity things, ibintu bikenewe gusa, apana ibintu vyo kugura ngo uwo munsi ngo bakubone. Ivyo kwihayagiza ivyo bintu kugira ngo abarundi izinzara tuzikire, nuko tuzotangura kwiga umwe wese gukorera kuri budget yiwe afise, apana kuvy'abandi, kugira ngo tugwanye inzara y'aya mezi. Rero murabona vy'ukuri. Hama ikindi naco nuko iyo tubona umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe baja mu murima bagafata isuka bakarima, ni ibintu vy'agaciro. Ni ibintu kuri jewe sinogira ukuntu ndabibabwira agaciro birimo. Ibi bintu bifise agaciro gusumba kubona perezida yicaye muri office, kuko ivyo kwicara muri office abayobozi benshi bagiye batuyobora nivyo batumenyereje. Ntiwigera umenya ko barima. Bamwe bamenga bavukiye muri office ntibigera baje no kukivi. Ariko ibi nukwerekana nimba muka perezida yafashe isuka, wewe urinde wa mugore we uvuga ngo ntiwofata isuka. Nimba perezida yafashe isuka, urinde wa mugabo we ukunda urugo rwiwe wovuga ntiwofata isuka. Ibigugu vyinshi bivita ngo nuguhamba amaguru, ahubwo nuguhamba ubujuju. Yuri kuri mu buri guhamba ubujuju. Kurima gisigura guhamba ubujuju, guko utarimye ntuzorya. Kandi naho bufise akazi, na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi nta kazi na kamufise, worya amahera yawe woyarya misi yose utarimye. Uvuze naho ngo kwanza nta nayo woje, tuvuze ngo umuntu wese agiye abarimye nibo babaho guko nibo barima. Izo mpapuro ubuze umuntu aguhinga ntaho wozishira. Mugabo uburimye n'iterambere tubandanye tunashimira n'imboneza yacu yamaho umwubaho wa Perezida Nkurunziza aruhukire mu mahoro. Iwe yigishije abarundi agaciro kukurima utaravye ngo amashure.
niwe yabakanguye benshi abigisha kuza baraja mu mirima ku minsi y'ama weekend bakirirwa kurima. N'ubu murabona yuko n'ubu yabitoranye ariko arabikurikiza kandi nakarorekeza ku barundi bose. Rero nubwo tworima vyinshi, nubwo twogira gute, tutariga kwanza ukuntu tubika ivyo tuba twimbuye neza n'amahera twabikuye mu kuntu tuyakoresha neza, inzara izobandanya kudukubita. Mugira ibihe vyiza rero mwese, mukore subscribe na share. Bye.